yo mu Burundi hariyo raison abantu benshi turondera amabourse ku bwinshi hariyo bari bakimbaje hariyo raison turondera amabourse ku bwinshi ngira hariyo ka point d'interrogation quelque part hano mu gihugu bituma abantu tuguma turondera ibintu ku bwinshi cyangwa dushaka kuguma kujya kurondera hanze ku bwinshi no turi limite nta miryango myinshi voilà so nico gituma navuga ati kuri uno mwanya nta hantu uvuga ati ndafasha rwose mugabo iyo miryango bashoboye kuyipanura cyangwa nawe ushoboye gukanura uri umwana mu mujyi urakora ubona ufata gukorera mu Burundi ugana hariho utuntu twinshi tukitugora mugabo ndaprefera gukorera ngaho bakunzi ba Axia Vibes TV ndabaramukije mwese aho muherereye abari no mu Burundi abadukurikiranira bari muri Suède bari muri Etats-Unis bari muri Dubai ndabaramukije mwese ari Ingabire Belle Chancel nkabasanzwe n'umukutsa Kevin ngaha kuri Axia Vibes TV no musi nkaba ndi kumwe n'umutumire kabanzi ndamukengurukire ku kanya yampaye hama ndamusabe atwidondora ku mazina ni Marc Gakure nkaba nagize iryo teka ryo gutumirwa namwe kugira nshobore kumenya byinshi naje dusangire byinshi kuri no banzi muvera n'ubutumire mwampana wakoze cyane kwitaba ubutumire bwacu hama kuri tema y'uno munsi akaba ari umudiaspora witeka yo kwigenza gute dusanzwe tuzinanye turirimbana mu mugumwe hari iminsi rero mpora mbona utari ino hama narabajije bambwira ati ntuburinde uburi bon si kure gose na nyine muri East Africa aho mperereye mu gihugu cya Nairobi muri Kenya nsanzwe natsindaro watsindaro mu gihugu ataba ari cyo yuba watsindaro urumva si yo buba watsindaro none haheze igihe kinini ariyo watsindaro canke woba waragiye gute canke woba wajanyweho n'iki Nairobi mu gihugu cya Kenya naho navuze ngo ndatsindaro no musigisa yuko ari nko muhira premièrement imyidondoro nagize bigufi ko nagize izina gusa tubwire n'iyindi complete bon navukiye Nairobi navukiye muri Kenya ndimvukira muri Kenya nkurirayo Burundi natangiye kubona muri 2005 naho nyene yari visit cyatwimukira neza na neza i Burundi 2009 natangiye kuba mu Burundi ndiga gushika 2015 nsubira kandi Nairobi so kuva 2015 chaque 2 années une année ndagenda garuka cyo gutuma kenshi muri kohali nambona ati muzamaraga none ubunya uri hariya wenyene canke hari abandi bo mu muryango wanyu muri kumwe nk'abavyeyi canke nimba ufisa muvukana muri kumwe canke uri wenyene ubu nagize bagwe 40 ans ndasangayo famille yo yarahabaye urumva ko baje ariyo bavuye abasigiye nabo urumva tuguma twaguka afise abakuza ndafise abakuzine ndafise abatante okay none hariya mu kubaho ukora iki twonyisumamo buri munsi nuvuga nta kazi fixe kubera maze gukora ibintu byinshi ngiye ndabidondaguye byose bifata umwanya muremure mugabo ndamaze guca mu ma companies menshi ndamaze guca ndamaze kugira imiti yo kwigisha byezanye ndamaze gukora muri industry ikora amametal so bimaze guca mu bintu byinshi récemment rero narabaye n'umutamburinera abantu benshi ntibabitahura ngo ni gute uvuze ingoma muri Nairobi yigi nabwiye yego ndazivuze kandi zijya ngoma nyene z'Uburundi ego kazivuza neza kandi abantu barabikunda ko mari n'igihugu gifise abatouriste benshi iyo babonye culture n'ijya ndeke kubesha nta hamwe
uburundi tugenda kupresenta ituba aba mbere kuba nashima hari ahantu hageze ni muri institut y'abasoda aho hantu barahevye baravuga ati aba bantu tuzoza turabashira ubwa nyuma kubera iyo tuvugije irya mbere abandi ivy'iwabo ntibasubira wapi so navuga nivyo mperukira ko nashoboye kuba ntwara ndongoye umugwi w'ingoma so natwara imico n'akaranga univo ya Nairobi. None ni igiki gigutuma kwama hariho igihe wama ugaruka ino Ingaruka mu gukunda Uburundi canke wafise abagenzi uje kuraba canke deje umaze kumva yuko mvuza ingoma z'Uburundi mu gihugu c'abandi ni kuvuga ico gihugu ndagikunda donc kuva 2005 narakunze Uburundi do 2005 ntihanyakiriye neza mugabo 2009 guhera 2009 tumaze kugaruka kwinstalla na famille narakunze vibe z'abana twakuranye kohari naciye ndayigiramo 2010 urumva cankura rero sasa na generation nziza yego do naho hari utundi experience umuntu agenda arahura natwo tubi cane mugabo novuga Uburundi bwa mbere bwiza kurusha indero mfise nyinshi rwose niyo ngaho Burundi. None abajene bahariya ingene babayeho n'abajene bino ingene babayeho nico kimwe canke kuronka ibi turondera vy'amabourse vya hariyanye vyo kuja hanze biroroha bon ndibaza vy'amabourse ivyo sinzi gose mugabo nohera kuri ico mu gihe c'uburondezi abajene ingene barondera biratandukanye rwose bajya ingene nza bakinya n'abantu ica mbere bataniye n'akazi bakura amaboko mu mufuko hama bari intellectuel barahimiriza abantu bose kwiga uzosanga kenshi ari umunsi twigeze papa nibo babinyese ngira umwana umupapa araho yotse ibigori afise doctor bavuga ni gute yotse ibigori kandi afise doctor bigenze gute numva amashuri ntacasigura ati ntaronse akazi kajanye na ya titre yanje ngo sinkora oya kurumva ndamaze kwibona sinzi mugabo ndamaze kwibona abajene benshi b'u Burundi umuntu yarahije universite hoho hari ubuzu atikoza noba maramaye sinzi noba ngize iki noba niminimije bivanye sinzi ibiki n'ibiki mais par contre abandi wowe bavuga ati ahubwo ya diplome yampaye kuri ndamubwo bumenyi kandi bukoreshe ahandi hantu mwebwe dusanga umuntu ariko aragerageza kwiyumvira mu kintu karakora agiteza imbere kundi nagikore différemment na wawundi ni ya niveau rero sasa intellectuel aba yarakuye ku ishuri akarayikoresha ahari kuri ground none hariya hari abajene benshi b'abarundi bari hariya ubu ego turatembera rwose turekane na Nairobi murumva ko n'amazi dusigaye tuyajabuka ku bwinshi so na Nairobi ni hafi rwose abarundi bariyo benshi baje kurondera ubuzima kandi na guverinoma iramaze kubona ko nombre y'iwacu ikiragwira ku munsi apana guverinoma guverinoma ya Nairobi kubera je nk'abapolisi tumaze guhora mw'ibarabara ndibuka hasigaye iminsi ibiri konza baramfashe hari mu gatondo bankubita minoti bamfashe nanje kwakira umushitsi niho yaragishika jeune umushitsi kandi aramukuze wanje niho yaragishika ariho mu gatondo afise amabagaje ndiko ndamutwaza cause bus zishika hariya mu gatondo 4h 3h babona abantu bikoreye imizigo baraduhagarika imwe hagarara mpagaze bacankubita minoti barabaza kweka umufasha bamwe muri ivyo bintu mufise n'ibiki muri ivyo ndabwira murabaki turabarundi ahubwo ico nyene yaciye ashirako no kundi kuboko mu nyuma turaganira ibiki ivyangombwa nabwo jewe iki gihugu ndakibazemo imyaka myinshi nta vyangombwa nigira ngenda kandi ashobora kwiexperimente ndaziyongiye ibiki ngo muri kumara bifise yego wewe baramureka urumva
je bamuye ko atavyangombwa mfise mbwa vyari bisanzwe do igihugu cariyakiriye bivuye kandi n'amasezerano ya ino East Africa yacu turemerewe kuza turajayo so biratworohera gose kuja kumira y'uburundi kwikunda nk'umuntu yisumamo none ntaba jeune hariya je me dis yuko hari aba jeune bashobora kugenda hariya soit kwiga soit kurondera ubuzima par rapport ya analyse wobubwira agaca avuga ati sindi kumwe n'abavyeyi ati nta numwe mbona agaca yigira umuvyeyi yishakiye kubera ati nta numwe asuveya nta numwe angira nta maka nkayo uhora ubona ndibaza ntabura arahari franchement ndashobora gutanga exemple sivuga izina oya nta kibazo ndafise umugenzi kandi n'umugenzi wawe n'ubu turacara abagenzi mugabo gushika ino saha abavyeyi baracabaza kweri utagraduwe n'ibiki bagenzi be baragraduwe haraciye imyaka 2 mugabo we bamwambaza vipi ese kuko twe tubizi bon ubuzima bw'umuntu n'ubw'umuntu as long as je mbona yuko ariko ariteza imbere hari ibindi bintu arimwo vy'amanyanga yiwiwe nyene ariko arakora abavyeyi batazi cyangwa adashaka ko bamenya mugabo ivy'ishuri aba yarabishira ku ruhande rero sasa ko ata muntu ahari ngaho nk'uko bivuze umuvyeyi azaramuswiza urumva acakora ibyo ashaka nta n'ikintu uhora umuhanura umubwira ati aguma arondera yego m'ivyo mugabo ko yogerageza akagaruka ku nzira Kenya irameze ukuntu bafise ari ukuntu umuntu umaze kuba muri Kenya ucuba tete mu bwirwa bafise n'akantu bakunda kuvuga si pangwingwi nta kintu ushobora kumbwira jewe umva akora ico akora we umuntu ashaka kumuhanura kandi aza abantu bakoze byinshi uramuhanura mbwa n'umufatira decision so twe turahanura kandi umuntu akuze sinshobora kuguhanura plus de 2 fois oya reka uvuga ati nawe ari conscient ndakwicarika nkakubwira bro ugiye ibintu bimeze kuno wewe kuri side yawe bimeze gute nubona ko biriko biradekona ambwiye ati ni bon d'agir n'ubu ndiko ndabona kuri courage hano wundi urafise ibintu uriko urakora so hope kutagiye utafashe inzira mbi hamo kuri cyo bavuze abandi bagenda kwisumamo aho naho hariyo ka iherutse kuba haraciye iminsi 3 umujene w'umurundi yitavye Imana ari hariya i Nairobi n'abajene nyene bagenda kurondera ubuzima ibiki usanga rero sasa ino urabona mu Burundi hari ukuntu tukifise umuco iyo bijya hose turashafise umuco ivyo cyo ndabizi hama Nairobi naho ni igihugu birekura igihugu c'abademokrate bakora ibyo bashaka sindi kuba mukurikirana n'ibintu amakuru amamwe y'ibintu bya demonstration ibiki umuntu uno munsi tuvuge nk'ubu umuntu nk'abo baramufunze par exemple ejo igihugu cyose kizoba kiri mu baraba ati kuri kuma kuna bijya mu bon rero sasa natwe gahungu abarundi tumaze gushikayo turidagadura ya demokarasi dufise ukacusanga hari akantu bibagiye umupretara wigeze kuvuga ati les hommes sont sains kubera manque d'occasion yaba dufise occasion yo gucumura twocumura so les hommes kura ko kaukazi yose siyo bashitse hariya ako kaukazi baba bakaronse so amadezera hari hose yirukira amahoro mugabo yahitanye isanganya y'imoto mugayira yaraburewe ibya bindi muri Dix iteye ubwoba ibikini mwicunga yarasanze none gose asimbira ku moto so urumva kankizo ni nyinshi zirahari abantu barashika hariya wa muco kawuta peut-être kandi kindi novuga biva na contact bihari n'abantu yasize muhira urabona je ndashaka kuvuga abantu baguma bagukurikirana muvugana ibiki hariyo ka kantu baguma bavuga bro by the way nzira kurafata siyo at least gumana bwabo cyangwa ngira bamwe bageze hariya baca bagira
uriyumva bakagara bakavuga ndashima kitubwira twe turi hejuru yanyu Mm. mugabo kuguma en contact nabo kubakurikirana aricyo bifasha koza iyo bijya hose hageze ko umunsi utaha uramaramara ukavuga sha nzosubira inyuma meze nk'uko for example uranamaramara hariho n'abandi nabwo nabonye ntibazopfa banataje kubera ibimaramara birenze rero hari umuntu yiyononye n'umubyeyi atonamumenya mubonye. so umuntu nk'iyo rero yari yakiriye aravuga ati je ano mahanga narashitse. Okay, none nawe ku maproje woba ufise muri future utegura yuko uzoza uragenda ukunyene ugaruka tukubona ugenda ugaruka canke uzozino canke uzogenda nyene hazogenda ngende singaruke bon urumva ngaruke kuya myidondoro urumva igituma ngenda ngaruka Kenya ni muhira haranyorohera rwose nabo polisi nakubwiye bamfashe mu nyuma barambaje ngo uri umurundi kuko dorabimeje ko ntangwe kuvuga igiswahili cabo ton yiwanje kuvuga si y'abarundi turi cyo kimwe kandi bafite ton yisangije n'igiswahili cabo kiragwaye ubuzima bavuga yasubire muri Tanzania no nga muri Congo barabarusha peut-être ahubwo baranabarusha ko bo bavanga n'indimi zabo bakashamo n'icongereza so igiswahili nicuzuye biruzona kimenyo hashitse birakugora urasanga nk'umuntu nk'abatanzania barashaka gushika muri Nairobi muri Kiswahili bikanga bien sana so igituma rero sasa hanyorohera mvuga ati hose ndakora ibikorwa ndafite ibintu ndiko ndakorera i Nairobi n'ubu tuvugana hari ibintu nubona narasinzeyo bitera bibandanya no ngaha hari ibindi nshaka gusigayo n'ivyo nubona narasinzeyo nguma ndaba kuvuga bikunze no kwagura akarere nkakorera hose ngahanye urafise abagenzi na hariya urafise abagenzi je nako ndibaza uri umuntu hose urahazi naho uprefera avuga ati je ndaprefera hariya anye gusumduha canke ati jewe mprefera culture ya hariya gusumda culture ya hariya culture hoho nkundi iwacu urumva ko ako kantu culture nkundi iwacu ko iraryoshe izindi ndazaduha ibisanzwe sinazaga mbanda ndazaduha kandi ziranatandukanye bijya imico iratandukanye rwose so narakunze iwacu narakunze culture y'u Burundi so kuvuga ati ahantu mprefera rwose yo mu Burundi hariyo raison abantu benshi turondera amabose ku bwinshi hariyo wakimba hariyo raison turondera amabose ku bwinshi ngira hariyo ka point d'interrogation quelque part hano mu gihugu bituma abantu tuguma turondera ibintu ku bwinshi cyangwa dushaka kuguma kujya kurondera hanze ku bwinshi no turi limite nta miryango myinshi so nico gituma navuga ati kuri uno mwanya nta hantu uvuga ati ndafasha rwose mugabo iyo miryango bashoboye kuyipanura cyangwa nawe ushoboye gukanura uri umwana mu muji urakora ubona ufasha gukorera mu Burundi ugana hariyo utuntu twinshi tukitugora mugabo ndaprefera gukorera ngaho hama kuri teme natanguriye ko navuze ko titre ari umudiaspora witeka wowe ça te dit quoi kuba umudiaspora witeka umudiaspora witeka bon kubwa iyo kesi narayumviriye ko ndiwe none nzo kwishuriki sinabyumvire ko rwose nyinshi sinayiteguye naho nyine mugabo cyambere iteka kwihiteka nuze kwanza twereka izindi style tutazi twebwe mu Burundi c'est vrai mu Kirundi bavuga ngo utaye akaranga batayibanga so uje wataye ako karanga nibanga waritaye kusanga ikizungu kirahari sinavyanze izohora n'umujene vama azogaruka yishafuje umubiri wose amatatu ibiki gusa amatatuwaje ibiki si twinfluence ukundi
no mu diaspora cause ari ikintu gikwiye hari iyo bija hose so iyo influence turayikeneye abantu barayikeneye nk'abantu bari ngaha batarashika hariya hariyo ikintu bavuga ati ujya muntu avuye hanze uno mugabo abarundi cyane cyane bose igina diaspora umusanze diaspora egala amahera diaspora egala amahera urumva cyane ko nyine mugabo kenshi no babwira n'abarundi ntitwishira imbere amahera ujya muntu atuzaniye iki cyiterambere kuya iyo bija hose hari gituma yavuye ngaha agenda hariya hariho ako karusho naka niko twe twadukeneye kubona none we ntibiyumvira je hari genda byimba ntiyumvira yuko kenshi abantu turaba influencé par les autres par le milieu aho turi ntiyumvira kubera yuko ashitse hariya peut-être kubera culture ya hariya canke ya liberté navuga ko atari kumwe na gasanga arabaye beaucoup plus influencé n'abandi bahariya ni bon ni giki gituma yo gumana iryo teka akavuga ati même si ibi bimeze uko aho rero sasa sinde no mvuge bivana n'abavyeyi cyangwa bivana n'ingene wo wararetse famille navukiye muri Kenya sivyo muga still sishobora kuvuga ati ndashaka muri Kenya ndafise droit yo gusaba nationalité abantu benshi bamaze none wewe kuko udashobora gufata nationalité muri Kenya wapi ijya mfise iranguye peut-être naronka iyindi atari muri Kenya mugabo deja ari uwundi muntu agirenga amazi uburundi acagira nko akakubwira ati basha tuzosubira urantaho so hari wa mutima uvuga ati jewe ndi mu patriote iyo bizoja hose ndakubwira ka histoire ndafise umukozi wanje n'umukoroneri mu Budagi mugabo umunsi bamwatira abikoroneri iki speech yiwe yavuze mu Kidagi mugabo ababwira ko ari umurundi famille mama yabwiye naho umunyambitse ino grade famille mama je suis bon urumva umuntu nk'uyo deja ari fier so sinzi ko yinshi ndiko ndayegeza bagere sasa usanga biba byabagoye influence sinzi ko yo biva ku bavyeyi cyangwa biva kuri bo nyene bivanye na background ibintu yaba yarahuye navyo kavuga ati kijya gihe usije nzobona ndakivuyemo abantu barakira iyo sinzi ari abantu bafise igikomera avuga ati je kijya gihugu ndakivuyemo sinzokoresha so umuti sinzi ngo tuzize turabahumuza tubabwira ati ni bon ni munze cyangwa turabahuguriza tubahanura byose yego ikindi kibazo rero nimba ashaka kubaza muri Kenya ino mu Burundi kuronka akazi turabona biragoye sinzi ko se abagenzi bawe benshi ari abagenzi usanga baheza barashomera kamera n'imyaka hariya muri Kenya bimeze gute est-ce biroroshe ko uronka akazi facilement biroroshe biragoye cyane gose naguciriye mutaranaheza biragoye ubwo nakubwiye n'abantu bakoresha ubwenge bwabo si kubera afise diploma degree canke master canke acaguma arondera akazi ahubwo cayuguruka mu mutwe kurusha avuga ati nkora iki kanko akarorero urabona ko ngaha abantu botsa ibigori aba yicaye ahantu hamwe bo bageze ku rwego barakoze inkorofani ahubwo bashaka imbabura hejuru batembereza ibigori mu mabarabara peut-être nivyo ngira ino ntibitwe nta opportunité nyinshi baduha kugira dushobore kwiyumvira nk'uko mbwa arahari ndibaza uno musi ufashe nk'iyo ide ushira ikigori cawe hejuru imbabura wubake uze uratembereza mu ibarabara ni umwete wawe kandi uwo mwete urari so hariya abantu nta buzi buhari mbwa barageza gutaya même chose cyo kimwe no ngaha iyo jewe ndi ngaha kenshi nta kazi mba mfise mugabo ndagerageza uburyo bwose hari umwaka n'ubundi ariyo ndiko ndagerageza kugura cafetaria so abantu kenshi mu gatondo bahasha ndiko ndateka icapati bari muza je no mu diaspora wacu
ntibabone ko ndiko ndayabakuramo kandi hariyo n'abaryoherwa ko ndiko ndabadandaza icapati muri diaspora ku byo maze kubona muri kazi ngo Mariko waraje twicapati I'm like okay ego ni munsi so ikintu cyose wokora ntushire amaboko mu mufuko yumvire ikintu cyose wokora ko cyo kuzomutera ntutegemere rwa rupapuro rwawe hama amashonse akuguyeho kuko ibintu byo kwisirona biragoye ibintu byose ni connection ibintu byose bisaba so wikoresha connection yawe bwawe kwanza ko nahajya bijya bikinyo utanguye hari umuntu azohaca abona ibintu ukora ucapu urakoresha baze chef ibintu ko iyo bijya hose bafise akanivo kahandi hantu usange guherenga umugabo imagine to wicaye buri munsi ngo waradepojeje kandi uzinduka no muri munsi gusenga by the way kandi kubwira chaque matin uri gusenga waradepojeje ubwo nta kindi kintu urakora ku handi aho ni mara bwira yagira kayifona nyereka ko shoboye ikina kiriya hama nayicibona ngira yewe so nico no himiriza benshi abo buyidoga ati nta buzi buhari ntaki tubirageze tuyumvire banga ari abajama babanga imipira y'udusashe wasanga batonze mu bambute yaje bakora tudandaza kandi mubajije level yiwe ku ishuri utangara batangumira kubwira ndafise degree narahejeje uko ndagaze ibijuru so nivyo ndagukengurukiye cyane kuba wemeye invitation kuba wemeye kwatuka gupartaja ubuzima bwawe ubayemo hariya ubayemo ino sinzi ko hariyo akantu woba wifuza kubwira abakunzi ba Axiya Vibes TV mbere yuko turangiza ku bakunzi bacu badukurikirana kamenya nimero nimba mutarasubscribinga kirakigora abantu benshi kukizana but utaragira subscribe please do so ubakurikirane cause iyo bijya hose urumva ko mufise vision ko murakeneye kwigisha abantu through channel iwanyu abandi bantu bamenye eske bari abantu barabagenda hariya n'ibiki bibashikira twebwe turi ngaha hoho ni ibintu nkamwe ndavuga rero sasa ko abantu babakurikirana ni merci bagomba kubiganira ibiganiro byanyu namwebwe merci ku butumire sinari kubwanga sindikigaba gushikayo hose ego ndizera yuko no mu bintu murakora byose bizotera byaguka ego ndabashimiye cyane nk'uko yabibabwiye tubandanye dukurikirana ibiganiro byose bica kuri Axiya tubandanye dupartaje abagenzi bacu tubandanye tugira sabone ndabakengurukiye mwese ndibaza tugiye araza gucapa amashokora canke amadolari acamako basi acaja azoca ntumira kurya ivyapati ico coco karibu sana ndashimiye na Olivier ari inyuma ya kamera ndashimiye mwese mwadukurikiranye aho muherereye hose abadiaspora muri Kenya muri Sweden ndetse ku isi yose ndabashimiye mwese murakoze